ku vyandaba jewe naza kwigisha ibijanye n'imvugo iremesha. Urabona muri iki gihe tuba turi mu ngorane, ni vyiza ko abantu bamenyesha amakuru, kuko urabona umumenyesha amakuru, twebwe abarimu dushobora kuvugisha abanyeshuri bari mu ishuri, ariko umumenyesha amakuru bijanye n'ubuhinga bwa none ubu ashobora kuvugisha isi yose yibereye ngaha. Naco gituma imvugo iremesha nyene kuyivuga, ikaremesha na nyene kuyibarirwa ari ikintu gihambaye. Muri uru ruganda rero twaraciye ku mayange turigisha icari c'imvugo iremesha, n'ico ishimikiyeko. Imvugo iremesha ishimikiye ku kubahana umwe no gutahurana, inyigisho ijanye no gusonera uburenganzira bw'umwe wese, kandi cane cane imvugo ituma nserura ivyo nifuza, ariko ngaho ikibanza n'ivy'uwundi yifuza. Twahavuye turabona n'intumbero n'ibintu akarangamutima k'ibintu ivyo vyose vyojana niyo mvugo iremesha, kugira abantu babane mu mahoro, babane atawanja wangura. Cane cane rero no mu gihe cyane kubamenyesha amakuru, umuntu akirinda kurenza ku ruhu rw'amazi ivyo yabonye, akirinda kandi kurya umutigiri w'indura ngo areke kuvuga ikintu kandi cokiza. Hanyuma turabona n'ukungene yokwirinda kwisemba no kwisemberereza. Hanyuma kandi turabona n'ukungene yokwirinda amajambo aturira, amajambo yocishamwo abantu, amajambo yotuma amahoro mu gihugu, amahoro mu karere, mbere amahoro kw'isi yose, hahereye mu miryango, mu mitima y'ababanye, mu basangiye akazi, aho basanzwe bakorera, mu madini, mu mashirahamwe, eka mbere no hose, kugira imvugo iremesha. Umwe wese avuga ivyo avuga, mugabo yitwararika n'ubugwaneza bwa mugenzi we.